Iteka bakunzi batera haditeze isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tehera ku ngingo zikurikira abarongoye amashengero basaba umugwi w'igihugu jejwe ukuri no kunywanisha CVR ku igikorwa uriko urarangura coba igikorwa kinywanisha abarundi ivy'ukuri bakaba babashikirije kuri uyu wa mbere mu gihe wo mugwi wari wabakoranije kugira ngo ubamenyeshe ibikorwa umaze kurangura. Hari ubukene bw'amazi mu makartier ya Nyakabiga na Bwiza, n'ubukene bw'amatara nyene cyo mu makomine muri komine Mukaza hamwe no mu mazone ya Musaga muri quartier Kamesa ya mbere. Uko vyifashe nuko abanyagihugu bariko baravyifatamwo ni murano makuru idoni mukanya sangwe kazi. Ese kuba ikaze murano makuru umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha CVR umenyesha ko uriko urakora amatohoza yimbitse kugira ngo imiryango yanyazwe ivyabo mu gwimo bwo mu myaka y'1972 hamwe no mu mwaka y'1973 ibisubizwe biremezwa na Clement Noe Ninziza icegera c'umukuru w'umugwi CVR mu kiganiro umugwi watunganije kuri uyu wa mbere kubarongoye amashengero kugira ngo bamenyeshe ibyo bamaze kurangura. Abo barongoye amashengero bakaba basavye umugwi CVR ko ibikorwa uri kurarangura byoba ibinywanisha koko. Evariste Nzikobanya muri cyo kiganiro ku barongoye amashengero umugwi CVR uriko werekana ivyo umaze kurangura. Abo barongoye amashengero barashima naho hari ibibabakiye, babaza ryari abanyazwe ivyabo bazobisubizwa canke bakaronswa indishi. Nduwimana Laurent ari muri abo barongoye amashengero babaza ico kibazo. Bashiki bandayiziga Eric yari umushikiranganje w'ibikorwa vya leta nabo nyene baba badusaba ati mbega mubona leta yo dukomorera kuko bavuga yuko hajya hariho ministère de l'intérieur ministère ya santé publique yari parcelle ndayiziga Eric bana biwe n'abametis baratinabaye hariho bari muri etaziri none rero kikaba ari kibanza kimwe mu vyanyazwe na leta bavuga ngo nibyo bamenja. Umugwi CVR uratahura uwo mwitwarariko wabo barongoye amashengero. Commissaire Clement Noe Ninziza icegera c'urongoye umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha arahumuriza abanyazwe ivyabo mu gwimo bwo mu myaka y'1972 no mu 1973. Avuga ko hari amatohoza yimbitse ariko arakogwa kugira abanyazwe ivyabo babisubizwa. Hari itohoza turiko turakora rijanye n'ibintu abantu banyazwe iyo vyahereye iyo vyagiye. Harabaye itegeko ry'umukuru w'igihugu ryavuga yuko abantu bose banyaze ibintu by'abandi bayibasubiza. Mugabo hari abatabisubijwe. Hari abantu ivyabo vyagumye mu minwe y'ababinyaze. Ivyo rero twe tugira tuti muri iryo tohoza turiko turakora abantu bazoza batwereke umwe wese ico afite uburenganzira cyari iciwe. Ivyagiye mu minwe y'abantu bashaka kubisubiza akabisubiza. Ivyagiye mu minwe ya leta nayo nyene kamenya ingene bibasubiza. Abaserukiye amashengero muri ico kiganiro abakaba basaba abagize umugwi CVR ko ibikorwa vyabo vyoba ibinywanisha koko bitoza bisubiza Uburundi n'abarundi mw'ihumbi. Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya mu gisata c'imibano naho abanyagihugu bo muri Kamesa ya mbere ni muri zone Musaga bamenyesha ko baronka amazi rimwe mu ndwi umuyaga nkuba nawo bakawuronka mu masaha make cyane. Abaganiye na hadete vy'isanganiro bakaba bamenyesheje kugira ngo bashobore kubaho mu bijanye n'amazi bavoma ku mabombo rusangi abiri ari muri ako karere. Ayo nayo ngo ntaheza ngo akwire abanyagihugu bahaba bagasaba ishiramwe Regide zo gutora umuti w'ico kibazo c'amazi n'amatara. Sheila Irambona
Hari isaha zitanu igihe twashika muri serure ya mbere ya quartier Kamesa iri muri zone Musaga hagufi ya hari imwe mu mabombo abiri rusangi yashizweho n'ishira hamwe amazi wota muri ako gace. Tubajije abanyagihugu batonze kuri ayo mabombo batondesheje amabido barindiriye kuvoma, bakaba bamenyesheje ko bamaze igihe Regideso ibaha amazi gake mu ndwi, bakaba bamenyesha kandi ko n'umuyaga nkuba bawuronka amasaha make ku munsi. Mu mihana amazi ya Regideso tuyabona gake cyane, gake nka rimwe mu ndwi canke indwi karenga atamazi ya Regideso tubonye, ciye nk'ikiringo c'ukwezi cyaye kurenga amatara za nabi cyane, mu misi ho n'umunsi wakwa guhera atamatara tubonye, muguye aracika nk'amasaha abiri andi masaha abiri akaza. Turashobora kuduga hariya hejuru aho batazira mu Kamesa ka rugo, ugasanga duhuriyeho turi beshi, tukaza gutonda ngaho ugasanga turi beshi, ugasanga hari abo turiko dutonda ntidushikiwe. Tudashikiwe rero uca usanga bamwe turiko duta imihanda tugenda kurondera iyo mu Kinanira, tugenda iyo kujya mbere, tugenda iyo mu Kanyosha, ugasanga turabuza amazi. Iyo hageze nko kumesa ho biragoye kuko ndaza nkatonda ngaha aye ibido ndazizana saa 9 nkaca ndazitondeka ngira nka 10 nkazitondekera rimwe ngaha aye, hama rero nkaca ngenda nkayamaze nkaca ndayamesuza shitse byayandi yose azobaheze, hama nkaca nongira nkasubira kuza ngaha anye ajya amatwayete yo yasiyejeho n'ibindi bintu dufise imwe yonyene yo mu nzu amazi atwara ntagira uko avuga. Bakamenyesha ko ivyo bitaborohereza ubuzima, basaba Regideso kubafasha. Fate nk'uburi umukozi hari nk'abana bashika nka 5 kugira ngo uvomere bose bakwigwe boge bagirene, usanga bigoye. Twasaba vraiment ko botugwiriza amazi nk'abadukurira, twobasaba bakadusabira nka Regideso bakaturondera nk'ahandi yo bakatugwiriza amazi akaba menshi. Akamu gategwa kandi numwe mu batware bo muri ako karere amenyesha ko ayo mabombo rusange yashizweho n'amazi wota ataronsa amazi akwiye abanyagihugu. Turagerageza gutera kabo tuguma tuvuga no muri Regideso ko amazi atari turonka canke amatara hari kibazo. Gaha amazi wota yaraje ariko n'amarobine bagerageje bari bapimye nayo bubatse yose ntari mu amazi. Hari amarobine ashika 3 yari yubatse, mugabo dufise amarobine 2 yonyine ashobora kuzamwa amazi. Ico kibazo turagifise naco tuguma tugishikiriza yuko bogerageza ubwo amazi ya Regideso ataboneka, ko bogerageza bakaduha amarobine y'amazi yota bakayakwiragiza hose. Ico kibazo cikena ry'umuyaga nkuba n'amazi kikaba kandi cibonekeje muri quartier Busoro iri muri zone Kanyosha. Bamwe mu banyagihugu twayaze batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, bakaba bamenyesheje ko baja gusaba amazi mu mihana iri muri quartier Kinanira ya kabiri iri muri zone Musaga. Hakoze mgenzo wacushe irambona ubwo bukene bw'amazi n'amatara buravugwa kandi mu mazone ya Nyakabiga na Bwiza no mu gisagara ca Bujumbura, hamwe hakaba hari imisi 4 hari naho indwi 2 nkuko abayaje na hadi televiziyo Isanganiro bimenyesheje. Uruhombo ngo ni runini kuba bafise amazu afise ubudandarizo bw'ibifungurwa hamwe n'abafise amazu yo kumwa, bagasabishira hamwe Regideso kubaroza umuyaga nkuba n'amazi. Mirekanyage Kwibarabara rya 6 mu Nyakabiga ya 3 co kimwe no kugicenda mu Nyakabiga ya 2 abahaba n'abahakorera bavuga ko atamuyaga nkuba muri iki gihe bafise, bamwe bakavuga ko ari kuva ku munsi wa 6. Uhagaze kwibarabara Avenue de la République ubona amwe mu mazu yo kwimwesherezamwo yugaye kubera atamuyaga nkuba. Kubwuno atunganya imishatsi y'abakenyezi akorera kwibarabara y'igicenda mu Nyakabiga ya 2 ngo kubona atamatara n'uruhombo cane. Twe kuva kwa 6 kwanza mugaba rero bamaze imisi nk'indwi bataronka umuyaga nkuba. Umva urombo bo ni rwobura kuko benyene mazu nyene umva baba barindiriye ko mubariha amahera y'ukwezi, ugasanga nawe kugira uronke cyo wofungura kirabuze kubera nta mahera hari, umva nta mata yo udafisa amatara na kuntu tokora. Umva uruhombo ni rwobura. Rimwe na rimwe urashobora kuba ufise groupe ugasanga ni gitoro ntakibonye. Kwibarabara gicenda rya zone Bwiza ngo bamaze indwi hafi 2 atani majya amazi rikoroka nkuko uyu akora muri restaurant abivuga. Ikibazo cy'amazi haraciye nk'indwi zingahe, indwi 2 arashobora kuzaraza rimwe hagara n'imisi 3-4 ataragaruka, muga gusa hari imihana imwe usanga ariyo iyo mbice tuza turavoma ku iyo mihana nyene iba ifise ayo mazi. Yaje ngaho kubera ari restaurant no kuvuga ndashobora mvoma amazi menshi cyane kandi ndakura kure gose.
ndamanuka aho kuri sisi nkamanuka hari epfo cyane gose akaba ariyo ndayakura. Bose bagasaba ishirahamwe Regideso kubaha umuyaga nkuba ngo babandanye imirimo hamwe n'amazi kugira ngo ntibategwe n'ingwara zifatira kw'isuku rike. Mwishirahamwe Regideso bakaba bari batumenyesheje ko ico kibazo c'amatara c'umuyaga nkuba n'amazi makati ya Nyakabiga na Bwiza bakizi ko bariko baritunganya kugira ngo amatara n'amazi bishobore kuboneka. Inkuru turose mu kanya nuko ayo matara ahavuye aboneka muri kano kanya mu makati ya Bwiza na Nyakabiga. N'ingingo isaba ko abantu bimuka kubera igikorwa c'iterambere rusangi iboneka hari ibibanje gukorwa aho abanyagihugu basabwa gukinjura bakabanza guhabwa imizibukiro. Isiguro z'umuhinga mu mategeko agenga amatongo zitomora ko abanyagihugu bategerezwa kuronka umuzibukiro ukwiye imbere yo gukinjura. Abanyagihugu bari mu gice cya hegitari 160 zegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu mu Gasenyi muri komine Mutimbuzi bamaze igihe bidoga ko imizibukiro yabo yatevye. Professeur Amery Nukuri akaba asigura ko umutegetsi ajejwe ico gikorwa ahindagurika bivanye n'ingene iryo tongo ringana naho ritumbereye. Tumukurikire. Umugambi n'ibicapo babihejeje baca baja kubwira umutegetsi abifitiye ububasha aho naho mu gihe zitarenga hegitari 25 abari mushikiranganje ajejwe ivy'amatongo nawe no wajejwe ibidukikije uburimye n'ubworozi ari itongo riri mu gisagara baca baja kubaza umushikiranganje ajeje ibisagara nawe rero n'uyu ajejwe inyubako ariko iyo harenga izo hegitari nababwiye baca babaza kizigenza umukuru w'igihugu uwo nawe rero aca afata ingingo atahantu ndavye umugambi ndabona yuko ukenewe aca afata ingingo y'imfata kibanza ico bita déclaration provisoire d'utilité publique. Aha rero habasigaye yuko abene gihugu babimenyeshwa bagaca bagenda bakabasigurira umugambi bakongera bagaharura n'ibihari bahejeje baca bahereza icegeranyo wa muntu afitiye ububasha muri iki gihugu cyumva ko ari umukuru w'igihugu nawe agaca asaba ico bita commission foncière nationale yuko yoraba ko bikwiye umugwi w'igihugu raba amatongo uwo nawe umuhaye uci uvuga ati nyakubahwa nyene cubahera umukuru w'igihugu ibintu birakwiye umukuru w'igihugu nawe aca afata ingingo ivuga ata ahantu reka tubimure mugaye yifashe rero aca avuga n'ubugene babaha umuzibukiro uko amategeko avuga yuko uwo muzibukiro leta ibumvikana n'abene gihugu eje kubumvikana n'abene gihugu igaca ubaha imbere yuko bimuka uko nibo baca mwibarabara nica amategeko avuga nahandi no kumvikana kugira uwo muntu ko yemeye ko umugambi wa leta uba nawe ntagende imvumure ntagende yidoga kandi uwo mugambi uzomerera neza aha no kuvuga uwo muntu leta ntiyemera ko yunguka cyane kandi leta ntiyo kwemera yuko agenda arenganije ico gituma navuze ndi umuzibukiro barawumvikana kandi kenshi biragenda neza leta ikunguka na nyene tongo yunguke ihika ni ryaterambere riva ku mwene gihugu rigasubira ku mwene gihugu bose bakunguka n'umugambi ukaba. Ningaha makuru twe twabateguye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwereko murayakurikira mu gibe byiza aho merereye naho utaha.